andika ni gute ukwizera kotuma ni gute ukwizera kwawe kotuma bishoboka. Nuko twese dufite ukwizera. Mvuze ngo twese dufite ukwizera, nta kuntu woza ngaho udafite ukwizera. Haleluya. Na kuntu woza ngaho udafite ukwizera. Hari ibintu vyagutumye uza ngaho. Ivyo bintu vyagutumye uza ngaho nizo ngombe zizakuzanye ngaho nizo zitwa ukwizera. Gira mugenza urafise ukwizera. So ingorane rero suko udafite ukwizera. Ingorane nuko udafite ukwizera gutuma bishoboka. Kuko subwa mbere wizeye, warizeye igihe kirekire ariko nibirakunda. Ni gute bikunda? Ukwizera uragufise ariko eske urafise ukwizera gutuma bikunda? Kuko warizeye cyane yuko ibintu bizohinduka, nibirahinduka. Bisigura ngo there is some things we need there. Bisigura ngo ukwizera ko nyene ni guhagije. Kuko ukwizera gufise accompagnement. Iyo accompagnement tegezwa kushira mu kwizera niyo tugomba twige. Amina, haleluya. Kuko hari igihe bisaba ibikogwa. Ukwizera kwawe kudafise igikogwa kuba gupfuye. That's the Bible. Iyo ni Bibiliya. Bisigura ngo ari umuntu ashobora kugira ukwizera ariko ukwizera kwe kukaba mu majambo. Ukwizera kwanje niko kwatumye natsi gitoro, ngatsi imodoka ngava Kabondo, nkazino kuvuga ubutumwa. No kwizera. Ukwizera niko kwatumye mejeje kwakira umwana wanje w'umuhungu avutse saa 9:30. Oh, sirenzi ko munezerewe like this. Okay, now thank you. Thank you. Thank you, thank you. Murakoze kwakira umuvugishwa yitwa Joshua Israel. Zekedebo. Imana ni nziza. Finalement muranejereje kuko stari niteze ko muza kugira ivyo. Je nazi ko ndiko ndavuga ubutumwa ukuntu mwibagiye nuko ndiko ndavuga ubutumwa mugakoma mashi. There's some things also. Ngababwije ukuri sinariteze iyo reaction. Je nazi reka mvuge ivyo ndiko ndavuga. Numvise murakomye nduraze. Oh my God, nariko shinga intare, nariko mvuga ko kwizera niko kwatumye mejeje kumwakira saa 9:30 saa 10 ndamusengera nk'isa ndiko ndavuga umunsi azogira mariage, ndiko ndamubwira ivyo azokorera Imana iprofesai. Now mejeje gukora ubwo nyene ndamusiga muri hajya ku basage femme, ndafata imodoka niruka kuja gukora kuri Zoom. Ukwizera niko kwatumye mpaguruka narabonana na mama wiwe ngo ndamubwire felicitation ariko ngaza kuvuga ubutumwa. Now, sisi kwa mutaho cyangwa bakuvuga. Ukwizera rero kudafise ibikogwa, so kwizera kuba gupfuye. Utegerezwa kugaragaza ibikogwa bimatanye no kwizera kwawe. That's the secret. So iyo umuntu avuze gusa ndizera atagikogwa na kimwe ariko arakora kerekana ukwizera, aba ariko aradutera intege cange na majambo. Ni mu kwizera bidushikira gutanga ibigira 10. Kuko twizera ko duhaye Imana itabonwa tukayibifadika kugira ngo mu kutaboneka kwa tuzanire natwe ibifadika. Ukwizera niko gutuma ugendera mwene data. Ukwizera niko gutuma turambika ibiganza ku bantu. So dufite rero eglise y'abakizwa, abantu bizera akavuga ndizera. Ukwizera niko gutuma umukobwa azindukira gukoropa wowe kaza kuhicara. Ukwizera niko gutuma umuhungu aza guhanagura intebe ngaha wowe kaza kuzicara. It's faith. Imana ibaravye mwebwe babiri ivuga ngo uyafise ukwizera urimo n'ibikogwa. Kuko ukwizera kudafise ibikogwa birivuga ngo kuba gupfuye. Kuko ukwizera gufise ingeso yo gupfa. Urashobora kuvyukana ukwizera mu gitondo kumbe kwapfuye saa 6. Ukibaza ngo atafise ukwizera kumbe kwapfuye saa 6. So uhagaze nk'umuntu yibaza ko yizera kumbe ukwizera kwapfuye. So bisigura ngo usigaranye ikiziga cyo kwizera. And there's a big problem. Kuko hari abantu babwiwe ngo akira mariage. Amen. Arize. Ariko kubera ko tabikogwa bimatanye no kwizera, uko kwizera kurapfuye. Aracibaza ko yizeye mariage kumbe afise ikiziga cyo kwizera. Akira ko umutunzi amen yavyize ariko nana kimwe kigaragaza ko yizeye. Kuko kwizera kumwemeza ko agomba kuba umutunzi ko ari kumusunika mu bintu bibiri, ukora no kwitanga. Dufite rero eglise y'abantu benshi bafise ibiziga byo kwizera. Sabot church igomba itabagwe mu izina rya Yesu. No, birivuga ngo ukwizera kudafise ibikogwa kuza kuva kugiki upfuye. Si Bibiliya gahemwe kuba kugiziki upfuye. Iryo se jambo ry'Imana. Nimba ukwizera kudafise ibikogwa kwapfuye, numva ko ukwizera kwa magupfa. Mbarizo muri kumwe uracafise ukwizera cyangwa ufise ikiziga cyo kwizera? Because this is very clear. Ikintu cyapfuye bacitiki. So ukwizera kwapfuye, that's the big problem. Ukwizera gutegerezwa kuba vivant, gutegerezwa kuba kuzima. Bujya ndakubaza na bintu wizera ufise energy muri ivyo wizera cyane ko biba ariko uko imisi igenda ukumva ntuko ikivyizera cyane utavyizera cyane bisiguriki kuba kwapfuye gahemu. Basi tuvuge ko kutarafu kwawe kuraremba kuri muri koma kuko ikintu kanaka kigenda muri processes. Urupfu ni processes yo gusohoka mu mubiri. Now dufise abakristo rero bafise ukwizera ariko malheureusement uko kwizera kutako kuratanga resultat. Icambere gituma ukwizera kwe gutanga resultat nuko gufatana n'ibikogwa. Erega ni mwege musenga Imana ya Isirayeli sivyo gahemu. Ni murabona ko Isirayeli yizera Imana ariko mu gukubita amaso igenda na blende. Ni murabona ko Imana ya Isirayeli muhamagara. Mana ya Isirayeli ngwanira. Isirayeli ivuga ngo Mana tugwanire bene Imana. Bakaca bafata n'indege
bakajana ibikogwa, Imana ikajana nabo muri ivyo bikogwa, bagakubita amabombe mu bikogwa. So umurundi rero avuga ngo Imana ya Isirayeli izongwanira akaca aryama. Isirayeli yovuga ngo Mana ya Isirayeli tugwanire, bakaca baryama, bovyuka mu gitondo atanumasigaye. Malheureusement sasa uvuga Imana yabo beneyo bariko barakwereka akarorero. Kuva batereye abo muri amasi, migeze kubona bavuga ngo Adonai go, bavuga Adonai go WIBAZA. Turize Imana ariko tugiye kugikogwa, turinjiye Gaza. Bari kuki kugikogwa. Umukristo ategerezwa kwizera ko azotunga akaja ku kazi, yategerezwa kwizera ko azotunga agatangura business, kwizera yuko aza kwakira miracle money agatangura basi no kudandaza amayinite ya limikash. Yategerezwa kwizera ko azotunga, ninyeza kumubwira afise telefone nk'iyanje miliyoni 5 akacavuga ngo reka iyi telefone ndayigurisha, gure telefone ya 1 million 4 million ndashire muri business. Uko niko kwizera gufise ibikogwa. And then umaze kugurisha telefone ya 5 million ugasigara na 1 million, ukagura telefone 4 million ukacuvuga ko nizeye Imana, ndakuyemo nikigira 10 cyangwa ndakuyemo imbuto, ndizeye ko Imana izojana nanje kuri business. Amen. Uko niko kwizera gufise ibikogwa. Sio maneno, sio matangazo, sio nyimbo. Ni ubuzima. Vuga ngo ni ubuzima. Taheza ubuzima bwanyu. Icyambere magitaho ibikogwa. So now we go quickly. Icyambere umukristo agomba gukorerwa paraporo ya twebwe turi ngaha, ategerezwa icyo rigikurikira, ategerezwa kwizera igikogwa cyaheze cya Yesu Kristo. Yesu Kristo yarahejeje. Ukwizera ko umuntu akeneye gukira ni yizera ko Yesu aza kumukiza, yizera ko Yesu yamukijije ahubwo aje guhura no gukira kwiwe. Sindi umugwayi ndiko ndondera gukira, ndi umugwayi nje guhura no gukira kwanje. Kwinjira ajya ku muryango tudasa, umwe yinjira aje kuraba kwakira yizeye, ariko yizeye aje kuraba, uwundi yijiye avuga ngo erega Yesu yarabihejeje. Hama Joshua numvise ko agendane na Yesu, uyu Joshua agendana n'uwo Yesu yabihejeje. Narinje kwakira ivyanje Joshua yahawe na Yesu. And then you enter like this. Yizeye igikogwa cyaheze, uwundi ariteze ibikoreka, uwundi yizeye ko vyaheze. Nico kimwe n'umuntu agiye gufungura mu botike n'umuntu agiye gufungura muri restaurant. Ugiye gufungura mu botike afungura umuceri mubisi, ugiye gufungura muri restaurant yitega umuceri wahiye. Ni wavanga ninaheza kukwatura ko ivyo nakwatuyeko, ucugenda n'ukwizera kuri mu bikogwa. Ukunye nariko ndasenga, Imana irambwira Joshua abantu babwire kwizera. Abantu iyo bagenda n'amaguru bamwe bibaza ko bariko baragenda n'amaguru, abandi bageze n'amaguru bavuga ngo nimbere yo kwibabara zica muri ribarabara babaza guca ibarabara. Ndiko ndaca ibarabara bazocisha imodoka yacu. Ndaheza igihe ubuzima bw'abantu batangiye kwizera. Mavyumvise kwizera igikogwa cyagize iki cyaheze, the finish work, akazi kaheze. Vuga ngo alishamaliza, vuga ngo yarahejeje. Ibaze rero umuntu umwe ariteze ko Yesu aza kumukorera, uwundi azi ko Yesu yamukoreye. Bizeye kumwe, umwe yizeye ko Yesu aza kumukorera na nuza kubona, uwundi nawe Yesu yaramukoreye, muraza guhura nawe kuko yarahejeje. Amashimwe cyane ku Mana. Okay, ima abi Filipo kitaba cha Filipo cyo cyakabiri umurongo w'9 n'umurongo w'10 nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane. Inde Yesu, vuga cyane Yesu ikamuha rya zina rirengeye andi mazina. Icyambere ari hejuru, icyakabiri afise izina rirengeye andi mazina. Reka dufasha tuyumvire. Kuba ari hejuru yande? Ari hejuru y'ibibazo vyawe. Amen. Yesu naza kuduga hejuru, ari hejuru y'abahanuzi. Aha. Aha. Anusi. That Jesus now, huh? Jesus is God. Nagomba vuga ngo uri hejuru ibibazo mfise. Yesu amaze kuyihabwa, hari igihe dusenga tukumva ibintu vyuguruka tugatanga amashikano, hari igihe dusenga tukabona ibintu vyuguruka tugafasha imfuvyi, hari igihe dusenga tukabona ibintu vyuguruka tugafasha abapfakazi, hari igihe dusenga tukabona ibintu vyuguruka tugatanga amashikano mu ishengero, hari igihe dusenga tukabona ibintu vyuguruka tugatanga amashikano ku bakozi b'Imana. Ndabizi ko bigoye gutaho. Universe biblique. Yesu amaze kuyihabwa aravuga ati birarangiye, araheza ajondamika umutwe agira iki sigira ngo okay finish. Mahata uyaha vuga ngo birarangiye. Birarangiye si jambo rivari hose. Fata inginguru umukobwa hari ufiansaye Yesu ariko arakubuza fukuza, waje kumuboreza akavuga uyu mukobwa ku bwanje arahevye ibintu birarangiye, acarangiza ingorane ziyo.
Wande igihe kimari umudamu yarambye na musengera sindamuzi ari buraya ndakeneye kubyara okay giye gusenga Imana imbwira ngo give tangishikana tubwega Imana naniyo yatanze niwe uri kora musengera cyo ndafata imbwira fata amafaranga yose ufise mu mufuko cyafata amafaranga yose ufise mu mufuko ndafata gucya ndavuga ndayahende kibira haguruka magaze gucya mbona umupastori umwe ararenganye kwibarabara cyo ndakomindura pastor man of God uri kurambona ngwino akira kubera kumenya amafaranga nariko ndasenga Imana imbwira ko ntanga amashikano nayibajije onda iya ambiyeho ngo Mungu amenikumbuka Mungu ananiambia yule mama anafunguliwa uyo mama ntazi ko namutangiye sinanamubwiye ko natanze je nakoze ivyo nagezwa gukora abantu bamwe barakubwira ngo genda mu cyumba uyugara nusengere gusenga si ukwizera kutagira ibikogwa kugira ngo ukwizera kwacu ni gupfe turondera igikogwa dukora kugira ngo ukwizera kwacu kube kuzima. Oh yes. Ibaze rero mu mayimitwaro mwese icarimwe mu mabikogwa vyinshi icarimwe ibiganza hejuru ndakubwira iki ayo maboko Imana igiye kuyagirira neza. Amen. Narivuze ko Imana igiye kuyagirira neza. Amen. Je yanje Imana iragirira neza mukanya mubona mukanya mwese murakira bice kuri aya maboko. Amen. Okay, ndaheza ubuzima bwanyu. Narivuze ko meza ubuzima bwanyu. Amen. Narivuze ko meza ubuzima bwanyu. Amen. Narimvuze nti ndaheza ubuzima bwanyu. Amen. Mariko 17 andiko ndigisha ibijanye no kwizera. Umwe muri iryo shengero aramwishura ati mwigisha nari nakuzaniye umwana wanje yinjiwemo nimwe mumbi y'ikiragi uwo n'umuntu yazanye ikibazo ahimufatiye hose imuturira hasi akabimba ifuro akajegeza amenyo akagenda ashira umunywera mbarira abigishwa bawe ngo bayisende irabananira arabishura ati yemwe abikigiye mutizera nzogeza ryari kubana namwe nzogeza ryari kubihanganira kumba umuntu atizera Yesu abana nawe mu kwihangana si urukundo bigusaba ko wizera kugira ngo areke igikorwa cyo kwihangana yinjire mu gikorwa cyo kugukorera zogeza ryari kubana namwe ariko arabwira intumwa kumbe Yesu yatevye kugenda kubera ubusamazi bwa Petero bokera nagenda gutya mana rikiti nyereka ama prophecy umusumira ambira Joshua ndakubaze ni wowe ushaka kuvugishwa cyangwa ni je ngomba kuvugana n'abantu ndavuga realite ni wowe ugomba kuvugana none ukora ruhiriki ndavuga none senge gutega hebe Wajaka Yesu anatuanaga manoma. Urazuri barababa mana umema prophecy ndakeneye ikirazirambira ngo Joshua ni wowe ugomba kuvugishwa ku bantu cange ni Jeff sivyo vuga ku bantu. Ni wowe sivyo kuvuga ku bantu. None ukora ruhiriki. Nugenda ngaza kuvuga. Ngo nzogeza ryari kukwihanganira. Zogeza ryari kubana namwe kuko Imana nigomba kubana nanje mu gukiza ingwara. Igomba ko nizera kugezaho mbaje nyene mu gukiza ingwara. Okay, vyataho yabakuze. Subiza ujya murongo nyene turiko. Zogeza ryari kubana namwe zogeza ryari kubihanganira ni mumunzanire. Baramuzana iyo mwemu imubonye igiriki. Ica iramujegeza cyane. Aratemba, arigaragura, abimba ifuro. Baratubwira buri munsi ngo dutembageza abantu, turajegeza abantu. Ujya mugabo ariko arakora iki? Yababirishije ifuro. Batubwira ko dukora ibintu bitari muri Bibiliya, abantu tukabajegeza ndabira. Iyo mwemu mbishise imbere ya Yesu yagize iki? Iragiziki of manatwe yo yamujegeje cyane cyakabiri aratemba none nije natangiye gutembagaza cyangwa ujya mugabo niyo yatangiye Yesu yabitanguye garis ari abantu bababazwa nuko abantu batembagara niba batembagaye kwa Petero batembagaye kwa Yesu niba pfa gutembagara batembagara iyo Yesu yishikiye baramuzana iyo mwemi mubonye ikigiriki iramujegeza cyane sivyo bindi bya icyakabiri agiriki icya gatatu sivya bindi mubona nga batemba hariya bakabazana nga kugira ngo tuba espace twarashize na tapi aratemba icya nyuma agiriki uwo ni Yesu tugende ku murongo ukurikira baramuzana iyo mwemwe mubonye icya iramujegeza cyane aratemba ari garagura abimba abo bantu bari imbere ya Petero ntibigeze bajegera kubera ko apana imbere ya Petero ari ku musozi bari imbere ya Matayo ntibajegera kuko Matayo yasigaye mu muji Yesu ari ku musozi umupastor ashoboye kuza mu gikorane yasize Yesu mu ijuru nibishoboka ko abantu bajegera umurongo wa 21 ndabaye irindi banga before we go bara Yesu abazase umviriza ibintu ngoma ndabereke Yesu abazase atamaze igihe kingana iki bimutera bityo Yesu andusha kuvugishwa Yesu ni Imana navugishwa ni kubera iki yabajije umuvugishwa kubajije si kubera ko atabonye ikibazo iyo ni code muri prophetic kugira ngo urege ibikubangamiye utabagwe kubera ko wabireze imbere y'intebe y'urubanza Yesu abazase ati amaze igihe kingana iki bimutera bityo aramwishura ati uhereye mu bwana
mumbonera uyu mugabo arico kimwe n'abantu bangaha bamwe ndamubaza ngo uruwakangaye iwanyu ngo urumva sinariye nimubona ingorane ziri. Iyo umukozi ndashobora kuza nga ndamuzi ko ari shanera ngamaza witwa nde ibaze ngamubaza izina giwe kuko mba ngomba yuko imwe mu iwe yuguruka mu kwishura ico namubajije. Reka ndakwereke, iyo ndagutelefone vuga amen. Iyo ndagutelefone ukoresha limitele nkoresha limitele hagenda amafaranga make kuko nagushize turi kuri rezo. Iyo ndagutelefone ufise carte yo muri Amerika Gitega udafise rezo turavugana nituvugana, bisaba yuko mvuga alo uvuge alo. Muri uwo mwanya toje gukora ikiraro cy'ahantu tubonanya tuganirira. Iyo muvugishwa kubajije ikibazo abagomba kugutwara muri sene arimo, then I begin to walk. None ni mubizi ko mpamagara amazina y'abantu ntabazi, ni gute abandi ndababaza amazina? Ni mubizi ko mbwira umuntu ngo muvukana muri batanu, ni gute mbaza uwundi muvukana muri bangahe? Ico kibazo kiba ari code kugira ngo ujya muntu abwire rapidite batanu. Akivuga batanu ubwo nyene bagiziki bagize chano Imana icizana umugende biciye kuri rya nyishu yatanze. Ico nza kwatura cyose kiraza gukora kubera ko inzira yabo ari gengenda hagati mu bantu ngababaza ibibazo. Imana gukorera iki? Akaca atangura kuzunguruka. Urumva jewe sifite cyo mfungura cyenda ko bagiye utafungura ari mu yindi chano candengana n'ingoga. Usiridia sindabizi ko nkeneye ko Imana imucira inzira yubaka ugwiwe. Ariko ndashaka kumubaza ugomba ko Imana gukorera iki? Ni je nabivuze kenshi mbonye atangiye kwiyumvira agacavugana ni yarage ni gute yumviriye kandi azi ibikenera. Ariko avuze direct pum automatiquement yuguruye iki umugende suyo nyene gacavuga ngo Imana iragwaye mariage. Muri uwo mwanya nabivuze imwe mu yiwe irakiriye. You see this? Imana imbwiye ngo kubera ko uravuga mariage hagati y'abantu batatu ngo bose barayakiriye. What happened? Numugende wabonetse hamada braka le pranta patuska pruya hakaya. Ijambo rikabona jinjira nabigishije vyinshi igituma ukwizera ko abantu kudakora nukudatahura ama principe spirituel. Uramubaza ngo witwa nde? Kumbe uko gucererwa aje kuvuga ngo ivyanje bikabe n'ingoga. None niyo bicereje. Dusubire kwa Yesu. None Yesu ndamuruta kwerekwa. Ni gute yobaza ikibazo umuntu kandi azi vyose? Yari kumbwira ngo uzi, yari kumbwira ngo none wowe uzi vyose. Areba nduhagutuye ngabaza. Ushaka ko Imana gukorera iki? Ngo dadi ndabizi ko ibona vyose. None ndumusazi kukubaza. Kenshi cyane imuta mu muriro ujya mugabo atangiye ku explica ka imuta mu muriro no mu mazi ngo imwice, ariko namba hari ico woshobora tugirira kagongwe. Nerakeneye n'ikigongwe, yarakeneye gato. Tugirira kagongwe udutabare umurongo ukurikira. Yesu aramwishura atuvuze iti namba obishobora erega vyose. Ega uyu mugabo yatari kwishura neza ntwe ko duvise uyu murongo. Uyu murongo ni wari muri message Yesu yari yazanye kwisi. Aya majambo Yesu yari kuva kwisi atarayavuga. Ibibazo vy'umugabo vyatumye Yesu ambwira ikintu yari gikawushije igihe kirekire, kuko kuva ico gihe namenye yuko ari amadosiye ntakeneye no guhamagara Imana, kuko uko nyene vyose bishobokera Imana vyose bishobokera n'uwizera. Ari hano ntayihamagara. Nibuka igihe kimwe ndabizi ko umuntu adatahura message cyabibaza ko ari ubwibone. Nibuka igihe kimwe umugore umaraza ngo haleluya ngo haleluya ngo umukozi w'Imana ngo urazenge ngo nukuri Imana urahamagara Imana ngo ndasama ndamubaza warambonye ndayihamagaye. Acara ceceka ngo fukuwa nayo wahamagaye. No nduwizera nayo kuyamagara ikora iki? Umugabo reka ndabireke umugabo umwe yari ku radio avuga ngo hari radio ari Nigeria avuga ngo naho Yesu bari kumwe na Idosa muri biro. Idosa avuga ngo inama y'abapfumu niba we avuga ngo iraba. Acha uyo mugabo atavugira ku radio ngo naho Yesu yoza ivyo bintu ntivyoba. Idosa acha kubita kumeza ngo Yesu arinde kuza gukora ikindi ngaha. Acha arahaguruka aramubwira reka ndakubaze rero. Ambwira reka ndakubwira urumurozi n'urumurozi. Acha ambwira ngo ijambo ry'Imana riravuga umurozi ntakabeho, ukishira ngo urumurozi upfiraho. Ngo no de nukuri sindi umurozi, I'm just here for some other things. Undi mugabo yari Ghana muri studio. Ni jewe muri studio n'umufumo avugira ku radio ngo niwe yahaye imiti Prophet Hubert Angel ngo akora ibitangaza deja. Uri umupfumu ugashoboye gutanga ivyo udafise urabesha. Nimba uri umupfumu warahaye Joshua imiti ngo akore, zana undi mu Joshua nk'uyu kora undi niho wamukoze kora undi. Na akiri ko aravuga umukozi w'Imana araza amusanga muri studio. Undi mukozi w'Imana arinjira muri studio ku radio. Mzee waje narinje kukubaza ukaba uzi yuko koko wamuhaye uwo muti haguruka
ukabuzi kuta umuhaye guma wicaye, ugahaguruka uzi kuta umuhaye ucupfira aho nyene. Ngo none mzee je nariko navuga wewe ndasubiyemo, ukabuzi ko wamuhaye umuti haguruka, ukabuzi kuta umuhaye guma wicaye. Ngo mzee ni sameni niko natafuta matangazo. Hari abantu bagerano bakavuga ngo Imana ize gukora iki? We are here. Oh yes. Nagomba ko abiwanyu batangiye kurira ngo Mana dutabaruka bwa ize gukora iki? Umwana wayo ndinga ndabira. Vuga ngo ngiye kubikemura mu izina rya Yesu. Subiza ujya murongo ndakwereka. Yesu aramwishura ati uvuze uti namba gosho bishobora. Erega vyose bingahe? Attention, vyose bishobokera nde? Kuba bitagushobokeye bisigura ngo ufise ingorane yihe yo kutizera. Abatizera Imana ibana nabo mu kwihangana apana mu kubakorera. Bisigura ngo urumukizwa kubera kwihangana kw'Imana. Kuko nzogeza gari kubihanganira. Abantu benshi babayeho mu kwihangana kwa Jehova, ariko bayinjiye mu kwizera Imana ikireka gukora ikakivuga karere yaragafasha. Reka gatunga. Oh yes. Imu murongo 24 before we go. Lekora ha. Se uwo mwana acaturika cyane ati ndizeye. Ageze iki? Afashe iki? Nisino babona muturika. Ingorane mufise ni saho nyene. Fasha kutizera kwanje. Senga iminota 2 kugira Imana igufasha kutizera kwawe. Hama Imana igukwizera. Make a prayer, make a serious prayer. Kaleirmando shabarabados kapopo. Make a prayer, make a prayer, make a prayer. For God so loved the world, that he gave his only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.